Bavukanyi ntore z'Imana namwe nshuti bagenzi mudukurikirana muciye kw'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze tuzirikane iryo Mukama tuyagiye kuri uyu munsi mukuru cane wa Yozefu Mweranda umukozi. Turi kuwa mbere Rusama rero, umunsi wahariwe umukozi n'akazi. Ijambo ry'Imana tuzirikana kuri uyu munsi turisanga hakurikira: igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'Amamuko, ikigabane ca mbere umurongo wa mbere n'umurongo wa 26 gushika ikigabane ca kabiri umurongo wa 3. Izaburi ni ya 89. Igisomwa ca kabiri tugisanga mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakolosi, ikigabane ca gatatu kuva mu murongo wa 14 gushika 15 n'umurongo wa 17 no kuva ku murongo wa 23 gushika 24. Inkuru nziza yashikirijwe na Matayo Mweranda, ikigabane ca 13 umurongo wa 54 gushika 58. Yaga Mukama umusavyi wawe ariko arumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Mu ntango Imana yaremye ijuru n'isi. Imana iraheza ivuga iti: ngo tureme umuntu tumwishushanye ase natwe, agabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo kw'ijuru, ibikoko, inyamaswa zose, be n'ubwoko bwose bunyogomba hasi. Imana iraheza irema umuntu, iramwishushanya, irema uwufise agashusho k'Imana, irema umugabo n'umugore. Imana irabahezagira ibabwira iti: nimurondoke mugwire mwuzure isi muteko muyigabe, mugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, be n'ibikoko vyose vyagamba kw'isi. Imana iraheza ivuga iti: ndabahaye ibimera vyose vyama imbuto bikwiye isi yose, be n'ibiti vyose bifise ivyamwa birimwo imbuto bizobabera imfungurwa, inyamaswa zose be n'inyoni zose zo mu kirere, ivyikwega hasi vyose kandi biri n'ubuzima, ndabigabiye ibimera vyose biri n'itoto ngo bibibere indya. Bica biba gutyo. Imana ikubitiza akajisho kuvyo yari yagize, vyari vyiza cane. Hanyuma haba umugoroba, haba n'igitondo. Ubu munsi ugira 6. Gutyo rero ijuru n'isi hamwe n'inteko zavyo byari bihejeje guhingurwa. Ku munsi ugira 7 Imana irasozera igikorwa yari yagize. Hanyuma ku munsi w'indwi iraruhuka, imaze kurangiza ico gikorwa cose yari yagize. Ngayo rero amamuko y'ijuru n'isi igihe vyaremwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nudushimangirire Mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Nudushimangirire Mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Imisozi itarabaho, utararema isi n'ibihugu, weho wamye uri Imana kuva kera na rindi. Nudushimangirire Mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Abantu urabasubiza mu ibumba, ukababarira uti: bana b'abantu nimusubireyo. Mu maso yawe imyaka 1000 imeze nk'umunsi w'ejo wahise, canke nk'igishingo kimwe c'ijoro. Nudushimangirire Mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Nutwigishe guharura imisi yacu kugira ngo dukerebuke mu bwenge. Ewe Mukama garuka, uzogeza ryari? Niwirimbuze mu vyo ugirira abasavyi bawe. Nudushimangirire Mukama ivyo dukora n'amaboko yacu. Nudukwize urukundo rwawe mu gitondo ca kare, niho twoheza tukamara umunsi wose mu karirimbo no mu kanyamuneza. Igikorwa cawe niciserure mu basavyi bawe, be n'agahimbare kawe ku bana bawe. Nudushimangirire Mukama ivyo dukora n'amaboko yacu.
Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abakorosi. Nshuti zanje, ico mwokwitwararika imbere ya vyose nuko mwokwamana urukundo, kuko arirwo rutuma umuntu aba intunganishitse. Vyongeye, amahoro ya Kristu nahangame mu mishaha yanyu. Ayo mahoro niyo mwahamagariwe gusangira mu mubiri umwe, maze mwame mukengurukana ntaryo. Ivyo muvuga canke ivyo mukora vyose, murame mubigirira kw'izina ry'Umukama Yezu. Mumwiheke ko mu gukengurukira Imana umuvyeyi wacu. Ivyo mukora vyose, mubikore bivuye ku mutima nk'abakorera Umukama. Ntimube nk'abakorera abantu. Murazi neza ko Umukama ari we azobaronsa impera mu kubagira abasamuragwa biwe. Umukama Yezu niwe mukorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Njiri ntagatifu nk'uko yashikirijwe na Matayo mweranda. Muri irya misi Yezu yaragarutse mu ntara iwabo, arigishiriza mw'isinagoga ryabo. Abantu baratamarirwa bavuga bati, mbega ubwo bwenge n'ivyo bitangaro biva hehe? None urya si wa muhungu w'umubaji? Nyina ntiyitwa Mariya, bene wabo si Yakobo, Simoni na Yuda, bashiki be bose ntitubana? None ivyo bintu vyose abikura hehe? Bibatera umutima mubi. Nyamara Yezu we ababwira ati, umuhanuzi ntigera aninahazwa mu gihugu yavukiyemwo no mu muryango iwabo. Nta bitangaro vyinshi rero yahagiriye kubera ubugaba bwabo. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi, nshuti bagenzi, dusabe Mutima mweranda ngo adufashe kuzirikana neza iryo Mukama tuyagiye. Mu gihe turimwo muri iki gihe turavye imico n'imibano iri mu gihugu cacu, ntitwovuga ko bimeze neza. Naho tuba twaraciye mu bihe bigoye muri kahise kacu, turabona neza ko muri kino gihe abantu bose bariko baragerageza gushira ku murongo ivyari vyarononekaye cane cane mu mico n'imibano. Tugira ukwizera rero ko hagiye kuboneka akarusho, na cane cane kuri abo bantu batotezwa canke abantu bibagiwe. Turavye cane cane abarondera akazi, abashomeri. Bene gihugu, bakristu bavukanyi, birabereye rero yuko twokwitura Umukama duciye mu bukandizi bwa Yozefu mweranda umukozi, kugira ngo igihugu cacu kigere kazoza keza, eka n'imiryango yacu. Yozefu mweranda yari umukozi, yari umubaji. Uyo muvyeyi rero wo kuri ino si, ubumenyi bwiwe, umwuga wiwe yarawigishije umwana w'Imana Yezu Kristu, ariwe muhungu wiwe kubw'umubiri, ariko kubw'umutima ari umwana w'Imana. Abantu bose bari bazi ko ari umuhungu wiwe, ariko Yezu yari umwana w'Imana. Yezu rero niwe mukozi wa mbere, ubukozi akaba yabukuye kwa se we Yozefu. Imana irakora nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Imana ivuga iti ngo tureme umuntu tumwishushanyeko. Imana irakora, natwe tugaca amakanda y'iyo Mana kugira ngo dukore. Yezu rero yarazwi neza ko ari umuhungu wa Yozefu na Mariya, kandi ko ari umuhungu w'umubaji. Nguyo rero aragarutse iwabo i Nazareti, inyuma
y'imisi myinshi yari amaze yarakwiragiye ibisagara aja kwigisha ijambo ry'Imana. Aragarutse kuraba aho yakorera wa mwuga wa se wiwe Yozefu, hanyuma arashitse arigishirije mw'isinagoga. Ababanyi bamuzi bamwita bati umwana w'umubaji. Naho rero havuye yariko arigisha bateheza ngo bamwubahe canke ngo bemere ivyo ababwira, ahubwo vyabatera umutima mubi, mbere bakavuga bati none uyu si wa muhungu w'umubaji? Ntitumuzi, se ntitumuzi, nyina ntitumuzi, bashikiwe ntitubana? Maze barugara imitima yabo ntibagira ukwemera. Nguyo rero Yezu yarataye umwuga wa se we Yozefu wo kuri ino si, maze aja mu mwuga w'ukuri yari yatumwe na se wiwe Mana Data. Iyo nzigo yuzuye imitima y'Abanyanazareti aho Yezu yavukiye, niyo natwe muri kino gihe itwuzuye, ituma tutugurukira abandi, ituma tudakora ineza, ituma mbere tuba ibinebwe ntidukore, tugishinga kuraba abandi ati mbega urya birya bintu abikura hehe? Hari n'igihe mbere tuvuga ko wateye imbere kubera ibikorwa vyiwe ngo agende ikuzimu. Mbere ugasanga ayo majambo abakristu benshi barayavuga. Bagenzi banje, umukozi Yezu ntiyarushe gusa ariko afasha Yozefu mu kubaza. Ngici ikindi gikorwa yakoze gihambaye camuruhije gusumba ibindi bikorwa yakoresha iminwe, igikorwa co gucungura imitima yacu. Yezu yarungitswe na Mana Data ariwe Mana Se kugira ngo aze gucungura abantu. Igikorwa rero kiruhisha ca mbere nyamukuru yabonye si ico kubaza imbaho na se we Yozefu, mbere ico coco akimazeko imyaka 30 ari kumwe na se wiwe Yozefu. Ngiyi imyaka 3 rero y'igikorwa yakoze, aho kubaza ca giti cavamwo imbaho, uyu munsi ico giti nyene nico bamukoreye nk'umusaraba ngo yikorere imbere y'abantu bose. Ico giti yabahaza akiri kumwe na se wiwe nico yikoreye ku mutwe, acikorera ku bitugu kiramuremera kugira ngo acungure isi. Uwo mwanya muto w'ubuzima Yezu yamaze ariko arigisha ijambo ry'Imana imbere yuko aducungura, niwo mwanya natwe tutegerejwe kwiha kugira ngo duse nawe. Tumenye ko kuri ino si na twebwe urugendo rw'ubuzima bwacu ari ruto cane. Tuduze ibikorwa, dushira hamwe inguvu kugira ngo dukore ibiteza imbere zina kiremwa muntu, kugira ngo umuntu ntagume yiyugaranye mutwiwe gusa, ahubwo ave ahantu yiyugaranye aje mu bandi. Kubera ico rero bavukanye, tumenye ko nka Yozefu na Mariya tutegerezwa kwakira Yezu iwacu, tumushire mu buzima bwacu bwa misi yose, mu dukorwa dukora twa misi yose, eka akantu kose k'igikorwa tubona ko dushaka gukora ngo biduteze imbere, duhamagare Yezu. Tumuhamagare ku kazi, tumuhamagare iyo tugiye gutembera, tumuhamagare turi muri chômage, tumuhamagare turi mu gihe cyo kurenganywa, tumuhamagare naho tuba turiko turakubitwa, twame tumuhamagara. Ego nivyo, tumuhamagare mu mutima yacu, eka tumuhamagare aho hose tubona ko Yezu akenewe. Mbere Yezu niwe adufasha kwikorera niyo misaraba, niwe aturuhurira uwo musaraba w'ubuzima bwatunaniye. Turashobora gukora igikorwa kikaturemera, ariko iyo uri kumwe na Yezu ico gikorwa kiraheze karanguka kw'izina ryiwe. Yezu rero ari hose, araza aho turi mu bikorwa vya misi yose, turi mu biro tumuhamagare, turiko turubaka tumuhamagare, turiko turateka tumuhamagare, turiko turagira sport tumuhamagare, turi mw'ishuri tumuhamagare. Eka Yezu nta na hamwe twimiriwe kumuhamagara, kandi nta na hamwe Yezu adashika. Nitwaba rero tuvyemera tugahamagara Yezu, tuzoheza tugira uwundi muco mushasha w'ukwemera, duheze twemere dufise umwizero yuko ivyo tuzokora vyose mu gihugu cacu bizotera imbere atagukekereza. Tumenye kandi ko muri iki gihe turimwo Yezu twamwakiriye neza, amaganya yacu ayahindura akanyamuneza. Tumere nka Yozefu na Mariya, bo bama bateza amatwi kandi bihweza
Yezu mu buzima bwabo. Nivyo wigane Paulo Mweranda iryo atubwiye mu gisomwa ca kabiri, yagize ati ivyo muvuga canke ivyo mukora vyose murame mubigira kw'izina ry'umukama Yezu, mumwihekeko mu gukengurukira Imana umuvyeyi wacu. Bavukanye, naho nyene ekleziya yacu ifatira mu guca bugufi no mu kwerekana ingene ikiremwa muntu cotegerezwa kubahirizwa. Yashizeho umugambi wo kubahiriza kiremwa muntu kuva kera na rindi, duhereye kuri Papa Leo w'icumi na gatatu mu 1891 no gushika kuri Papa Yohane Paulo wa kabiri imyaka 100 irangiye. Abo bose basize banditse bavuga ko agateka kazina muntu ko kubahirizwa kandi umuntu kategerezwa gukora. Ni muri iyo ntumbero nyene Papa Pio w'icumi na kabiri yahejeje agashinga mu 1955 umunsi mukuru cane wa Yozefu Mweranda umukozi. Uwo munsi mbere awuharira kuzokwamuhimbazwa igihe cose itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu uko umwaka utashe. Iyo tariki nayo yayifashe kuko mu bihugu n'amakungu yari itariki yari yarahariwe umukozi n'akazi n'ivyo basaba vyose, kandi n'uyu munsi niko bikiri. Bavukanyi, ejo bundi naho Papa Francisco nyakwigendera yarashikirije ijambo abwira abatwara ibihugu amajambo make agira ati naho two turabungabunga ibidukikije, uyu munsi tubungabunge ibikikije umuntu, tubungabunga umuntu, twubahirize agateka kazina muntu, ni naho tuzobona ubushobozi bw'umuntu uwo ari we wese. Ubushobozi bw'umuntu ni igikorwa. Harageze rero yuko abatwara ibihugu cane cane abatanga akazi bategerezwa kwisunga iyo ntumbero yo guhereza agateka umuntu n'igikorwa ciwe. Yarongeye ko agira ati muri kino gihe abantu bose bace bugufi maze bagumize hamwe ibikorwa, bareke kwama bashira imbere imashini zigasubirira umuntu. Izo mashini zigatuma umuntu aja kwihebura akaja mu gashomeri. Agasaba kandi abatwara ibihugu n'amareta kwama bubahiriza ibidukikije, akubahiriza agateka kazina muntu, bakubahiriza kandi umuto n'umukuru. Bavukanyi, cane cane mwebwe bakozi n'abakoresha, muze mwese twiture hamwe twese umuvyeyi Bikira Mariya, tumusaba tuti muvyeyi Bikira Mariya, muri iki gihe muri intango y'ukwezi kwa gatanu kandi ukwezi kwaguhariwe, turagusavye ngo udusabire ku mwana wawe kandi utunyegeze mu mutamana wawe, twebwe abana bawe, cane cane twebwe abakozi na twebwe abakoresha, kugira ngo turonke ico tugaburira imiryango yacu kandi giteza imbere igikorwa, kigateza imbere igihugu, kigateza imbere abantu ku mutima no ku mubiri. Wewe wabonye ingene Yozefu umugabo wawe akora be n'umwana wawe Yezu Kristu muri ca gihe babaza, turagusavye ngo natwe uyu munsi udusabire umuvinyu dukeneye muri iyi si ya none, kugira ngo amashirahamwe ateze imbere akazi yame yubahiriza agateka kazina muntu. Abakristu nabo ubahe kwama binjira muri ayo mashirahamwe y'akazi kugira ngo batwareyo amahoro y'umwana wawe Yezu Kristu, batwareyo ubutungane, kandi nabo bose batakwemera batemera umwana wa Yezu Kristu babone ko akarorero keza, baheze bagende mu makanda yabo. Bikira Mariya, wewe utekereza cane, utubere mu ngoro uyu munsi eka n'igihe tuzopfa. Amen. Mwari kumwe na Patiri Claude Sadite Mahindagu wa Diocese ya Ruyigi. Umukama abahezagire mwese kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Yozefu Mweranda umukozi, dusabire. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa